Choti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro ndabahaye ikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe n'umuhoze bikorwa runingo nyagihugu yuwari ntitamwe neza niyo pour la renaissance de la nation ubwo runingo nyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini Bernard Ntungo nayo intumwa y'amahoro no kuri mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi berekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kushe yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 mu gaheza imyaka irangije higishwa kese atariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu nyine bashize ahabona kandi idonindo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi Kongo Tanzania u Rwanda hamwe na Uganda Apotre ndabaye kazi muri kino kiganiro ndashimiye barundi batwumviriza nabo mu birere biyaga binini nabo ndabaramukije nihanganisha cyane abavukanyi bacu mu Minembwe baraye baciwe amaboko na leta ya Kongo mu kwigandagura bunyamaswa General Makanika akaba yari yahagurutse kurwanya ihonyabwoko rikorerwa abanyamurenge mboneraho nakaryo gusaba abantu bose batwumviriza muri kino kiganiro ko twofata umwanya tukamwunamira nk'umunota wose nange mudukurikiye ndongenda bahaye ikaze jewe mwumva ndi Jean Christophe Mugisha Apotre amakuru tugezeho mu kanya nuko leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye iri kirapanga kwica abanyagihugu baba hafi y'umupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda igaca Kuyekeka ku Rwanda kugira ngo amakunga abone ko President w'u Rwanda ari we yishe abanyagihugu Apotre makuru hari ico yatubwirako urakoze cyane bamaze iminsi baduha makuru nkayo abanyagihugu cyane bamaze iminsi bariko barahabwa inyigisho n'ibyo binywa amaraso bamenyere gusesa amaraso yuzuye ku ntoki nagira ndababwire yuko iyo nkuru ariyo iyo nkuru niyo tuyifitiye ibimenyetso byinshi cyane aho duhereye hariya mu buraruko bw'u Burundi bushira ubuseruko mu Kirundo ni Muyinga hariko haraba ingisho zidasanzwe ubwa mbere nko mu ntara ya Kirundo ahahana imbibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndavuga komine Bugabira komine Busoni na komine Ntega izo nizo muri province ya Kirundo hanyuma hagacabaho na komine Giteranyi iyo muri province Ruyigi aho hantu hose hakaba rero hariko harakorwa inyigisho n'imigambi mibi hanyuma no kwegeranya zambonera kure z'inkorabara zikaraza kizura zigishwa n'abajeje kubigisha kumara abantu aho twavuga rero nk'umushinga amateka gihahe amaze iminsi aca ku biti no ku mabuye arakora inyigisho hariya muri komine Busoni cyane kurusha ahandi komine Busoni na komine Bugabira nko muri komine Busoni cyane muri zone ya Mukerwa na zone ya Gisenyi niho hari inguvu nyinshi cyane aho baragira ikarashishi n'imbonera kure bagaca kurundi bigisha bavugana ibyo bagomba kuzokora hanyuma rero bamwe muri abo nibo batanga amakuru abo babigishijwe kuko byarabateye ubwoba ibyo baherutse kubwirwa na gihahe kuko babona yuko ejo canke ejo bizobagirira ingaruka mbi cyane kuko babona ibyo abagenzi babo batwawe muri Kongo ayo bariko barabona amakuru abashikira bamaze kubura imbonera kure nyinshi cyane ziva mu Kirundo zagiye hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko mubizi umabanga mukuru umugambwe cndd-fdd Reverend Kuri yavuze yuko imbonera kure z'u Burundi zisigara bitumwa ko bazisabye ko tujya kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu ko rero bo kwitegura kugenda muribuka ko yakoze ikarashishi imbonera kure igihugu cyose bakabambika impuzu za gisirikare hanyuma bakabatwara bamwe bari muri Kongo abandi rero bariko barategurwa kugenda n'abandi bariko barategurwa gusesa amaraso mu gihugu bigaca vyekekwa ku Rwanda kuko bavuga yuko borondera mu bipinga
abantu bakenewe bakabica begereranye bari ku rubibe igihugu cy'u Burundi gihana n'u Rwanda, aho ni muri komine Bugabira na Busoni na Ntega. Hakaba rero hariho n'indi komine ya Giteranyi bivugwa yuko leta y'u Burundi yocishayo abantu bashobora guhungabanya umutekano mu Rwanda, kugira ngo u Rwanda bishitse rukabasubiza, bagaca rero bakoresha inkoho zikomeye za BM20 na za mortier kugira ngo batere inkambi y'impunzi ya Mahama. Ivyo navyo biri muri uwo mugambi, bakava ko bazobitera bari mu Giteranyi. Hari ayandi makuru nyene ameze nk'ayo ava hariya Imabayi mu Cibitoki, aho amakomine ya Mabayi na Bukinanyana hariwe n'u Rwanda, naho nyene bifuza kwikorwa nk'ibyo byobayo, ariko bakaba batinya kuko ariho hari interahamwe nyinshi mu ishamba rya Kibira barindiriye ko zizoja guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ivyo rero bakaba bikora hagati yabo, birazwi nta utabizi ko twarababwiye ko dukurikirana n'ingene izo nterahamwe zigenda gusuma mw'ijoro hari Imabayi ivyo zikeneye ku mabotiki, hanyuma ku murango naho ibyo bakeneye bikaba bitwarwa na bamwe mu mbonerakure canke mu basirikare bakorera muri ako karere ba cndd-fdd. Ivyo ni ibikorwa biriko biraba abantu bose babona, kandi na za mbonerakure bakabivuga bakabigira biwabo, ariko ukamengo abarundi umengo nuzoza kugarukana amahoro n'umutekano cyangwa kurunda amahoro mu gihugu avuye ahandi, ntibazi yuko amahoro n'umutekano bizova mu maboko yabo. Nkaba rero nagira ngo ndababwire yuko ibindi bimenyetso byerekana yuko icyo gikorwa kibishe kibi gishoboka ahubwo vuba, hariho ibimenyetso umwe wese yoshobora kubona, kuko narababwiye yuko amabi akorwa n'abasendedefdd badashobora kuyanyegeza, kubera ko igihe tugezemo n'igihe cy'uko uwo ari we wese agomba gukora ibyo ashoboye, kuko nta bundi buryo, nta bundi buhungiro dufise. Utinya gupfa bakakwica, wahagarara ukavuga bakakwica, ufumure bakwica wavuze, hako bakwica ubunze, ntidushobora kuba bambunde bahite. Rero ubu umwarabibonye ku igenekerezo rya 19 na 20 hinjiye abasirikare n'abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binjirana n'aba FDLR. Mwarabonye mwese ingene byagenze, ingene bamwe bansi ko bakibigwanisho, hanyuma mu nyuma kubera igitsure n'amaso y'abantu abona na bamwe mu bahase baremera barazibaka, ariko narababwiye ko bacibaza basubiza bamwe mu nterahamwe baca bagenda mu rukoko, ndetse abasirikare n'abapolisi n'abandi bo mu nterahamwe baduganwa kuri stade y'Umuramvya. Aha rero igituma nababwiye ntaho hari ikindi kimenyetso uwo ari we wese yokumva kandi agatahura, kandi ndasaba ngo abantu muri kano karere bavyumve gatanu. Mwarumvise ko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu bamaze gutwara abasirikare n'abapolisi, abasirikare barabakuye impuzu bambara civile, abapolisi bo bagumye mu mpuzu za polisi bambaye, ndavuga abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero abasirikare n'aba FDLR bari bambaye civile babatwara muri stade y'Umuramvya. Bahashitse abantu bose bari bahari barabirukanye. Tondo 20 nta munyagihugu n'umwe w'Umuramvya yari yemerewe kugura umukate mu mabotike canke ahikorerwa. Baciye imikate yose ihari bayitwara kugira ngo bashobore kwigaburira abo bapolisi n'abasirikare n'interahamwe bahunze bava muri Kongo. Hanyuma ku murango hakorwa umukwabu w'ahantu hose hari amaresitora kugira ngo indya zose zatetswe zigende guhabwa abo bapolisi n'abasirikare n'izo nterahamwe bari bafise kuri stade. Hanyuma bamwe rero mu banyagihugu amakuru adukira nuko bavuze ko bafise imitahe mito mito, ko rero batwaye izo ndya batabahaye amafaranga batoshobora gusubira guteka izindi atamahera boronka. Sinzi uko bavuye batunganya ico kibazo, ariko no kuvuga ko muri make gutwara abasirikare n'abapolisi n'izo nterahamwe Muramvya byarahungabanije umutekano w'abanyagihugu. Tukaba dusaba dushimitse ko Burundi cyane cyane bwasinye amasezerano na leta ya Kongo tutazi atazo tagiye habona yo gufashanya muri ibyo by'intambara,
bitumvikana ingene bari kwakira abapolisi n'abasirikare n'izo ntera hamwe ngo bazitware kuri stade kandi basanzwe bakorana muri Kongo bizwe. Bari kubatwara mu makambi ya gisirikare bakabagaburira bakabaryamisha kuko nyene bari basanzwe babana bakabandanya bakorana. Nayo byo kutubesha ngo batwaye hariya sivyo, kuko igituma ndababwiye iki kintu ndagomba mu cumve gatanu nuko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yavuze ko bakiriye abapolisi bababa 100. No kuvuga ko ikamyo 6 zashikinya abambere zisubiro zizana abandi, ejo hagiyeyo ikamyo 2 zitwaye abandi bose na bose abariho kuri iyo stade barenga 920, ariko leta ikubaho ikavuga ko hariho abantu badashikana 100 baba 100. No kuvuga ko bivuze ko ababandi 800 babafitiye igikorwa bagomba kubakoresha muri bya bindi byo guhungabanya umutekano kumbibe Burundi buhana n'u Rwanda kugira bace bavuga ko Rwanda rwabikoze. Ico ni cyambere. Icya kabiri, wumvirije neza umushikiranganje hari ivyo yavuze umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu avuga yuko izo mpunzi z'abakongomani avuga yuko arabavukanyi b'abanyekongo. No kuvuga abanyekongo kubasinyana amasezerano nyene gukorana mu kwica abatutsi bo abita abavukanyi. Rero aravuga yuko izo mpunzi ngo zizogenda muri site ya Musenyi hariya mu Rutana. None imodoka zabakuye mu Gatumba zibajyane Muramvya ntizari gushika muri site y'Umusenyi mu Rutana ngo bakwigweyo kubera iki batabatwaye directement aho hantu mu Rutana ko hasanzwe hariho hazwi. Hanyuma hari kindi, izo mpunzi ziri mu Cibitoke na Bubanza zirenga 35,000 zaba 35,000. Mbega bazitwaye ahandi bava kuboza jana ari Ngozi ari Muyinga ari mu Rutana ntiwojayo kuko babagumiza ngaho. Bari bazi ko ingabo za AFCM 23 zidashobora gufata hariya hakurya muri Kongo zafashe Burundi buhana urubibe na Kongo kugira ngo izo mpunzi bazikuremwo bazikubakoresha mu kuja kugwana nabo ba M23, ariko basanga ntibikunda kuko amaso bya satellite byose biracuramye biri ku Burundi. Hagirye Burundi bwose ibyo bagira babimenye ko bariko barabibona. Abo muvango ni jana riri Muramvya satellite zabafotoye kera mu bashikana zafotoye hari nta banga na rimwe rihari. Mushatse mwomenya ahisigeze na igihugu kigeze, hari ibintu batakinyegeza ukabivuga ku mugaragaro kuko iyo mvugo ifobetse yo kubesha mumenye ko bica bimenyekana nyine ko hari ibyo muteganya kubakoresha. Ico rero nkavuga nti nta mpamvu nimwe yo kwakira abasirikari n'abapolisi na FDL ngo batware kuri stade bafise amakambi bo bajana kuko barakorana, kuko Burundi na Kongo bari mu mufuko umwe mu bijanye no gukoreho nyabwoko ry'abatutsi. Ico rero no babwira nuko muri iyi minsi tubafitiye amakuru menshi cyane, hariho tugiye turatohoza nayo dufise ntitwo bivugira rimwe tubagora kumviriza no gutahura. Turagomba ko mufata umwanya wo kumviriza no gutegera icyo tubabwiye mukagifata nkama hanyuma ingingo zigafatwa. Abo basirikare bavuye muri Kongo n'abapolisi bavuye muri Kongo nizo ntera hamwe, nibaza ko Neva ivyo ari gushobora gukora bikoroha kubera ko teritwari y'u Burundi n'iya Kongo ari zimwe mu kwica abatutsi. Ari byo ariko barakora, bari basi kubegeraniriza kuri aeroport, hanyuma Tshisekedi akarunguka indege na Ramaphosa bakabashiramo bakabatwara ahandi kandi gataka ka Kongo kaja kugwana kuko nivyo biyemeje. Mwa kubazana mu Burundi hariya birafite n'insobanuro tubiha umwanya turabyo bazokora ko turabaragiye ku murango no mu ijoro. Ivyo bakora byose n'intambuko zose bakora n'ivyo bavuga turabironka turabifise tuzoja turibamenyesha buhoro buhoro. Nkiyumvira rero yuko umupira Ramaphosa Tshisekedi na Bazashimira ariko barakina muri Kongo umupira nibaza yuko umusifuzi amaze kuwuhagarika kuko ibindi mubona hirya no hino bivugwa n'ibitangazo n'imbuga ngukanabumenyi zimwe no dusigarira twikinyoma kibeshwa muri urugo rukino ariko barakina bakora genocide bibaza ngo ntavyo tubona. Turabibona kandi turabivuga turavyandika kandi bamenye ko azobibazwa. Rero kugira ngo murare mushize amatsiko kwa Mungu birashoboka cyane. Frontiere urubibe rwo mu Gatumba ruhana na Buvira ko rushobora kuba ruhagaze ko
intare za Sarambwe aribo basirikare ba AFC M23. Ico gihe rero varisito bizoba bigiye vyamuzigirana kubera yuko gufatanya n'intera hamwe na FARDC mu kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo bizoba bigiye vyamugora gose. Narababwiye yuko amabi azokorwa n'iyo leta cndd-fdd ku Burundi mu gukora genocide bizoba imbibe z'u Burundi zose zugaye. Urumva mu Gatumba turazi neza ko leta izoca ihugara ntizokwemera ko habaho imigenderanire y'abantu bavuye muri teritware itwagwa na M23 baza mu Burundi. Ibyo turazi neza ko batazovyemera. Hanyuma murazi ko urubibe rw'u Rwanda rwogo bamaze kugugara kera. No kuvuga ko urubibe ruzoba rusigaye n'urubibe u Burundi buhana na Tanzania. Ahandi ni mu kiyaga ntaho boca. Ubwo rubibe rero u Burundi buhana na Tanzania niko nababwiye yuko abazorucako tuzobakurikira mpaka tubashize kwintoki kandi tukabageza ku rubibe u Burundi bwahoranye kuva kera tukaba tuhagumana. Ibyo nuko bimeze. Hanyuma rero nabo cyo tubakurikirana muri Kenya humura ntibazokwinjirayo. Muri Tanzania bazogenda ko ni kwa base wabo na bene wabo babashigikiye no muri Tanzania no muri Kongo barabashigikiye no muri Kongo bajanye yo kunigagura abatutsi. Tuzoca tubaherekeza gushika muri Ocean. Utazohagara ngo tumufate azoca aja muri Ocean, amazi azoca mutwara canka munigi. Murantunga si jewe n'ububi bwanyu n'ubwicanyi bwanyu mwanse guheba hakiri kare. Ndavunira akagohe rero imbonera kure kugira ngo bave inyuma ya cndd-fdd. Ndavunira akagohe abasirikare b'u Burundi, reka kwiha ibara, reka kwiha ibara muja kugwana nabo mudashobora. Imana yagabuye mu maboko abajenosidere ntacyo bagifise bavuga muri kano karere. Byararangiye, ibyo bakoze byararangiye, bagiye gufatwa. Udafashwa apfe yangara nk'agahini. Ibi ndabibabwiye muzoyibona. Basirikare ni muvi nyuma cndd-fdd mukorera igihugu. Abo bashize muri Kongo muhindura umuvuno, mufatanye na M23 mu kugwanya umwansi, ahubwo muhindure mission mufise. Bitabaye ibyo sinzi yo muzoruhuke no muzoja. Nta ntambara izosubira kuba hagati ya M23 na FARDC uretse Lubumbashi. Ahandi hose nukubabona mukiruka. Lubumbashi rero niho hazobera akanyuma. Akanyuma niho muzogakorera. Nuguca muhera mwese mugashira. Muragwana muziriki. Ntimusabe gutaha, nimusabe ahubwo mukorana M23 muhugwanya abajenosideri. Mwisubize ko gashambara mufute amakosa mwakoje, mufute amakosa mwakoze sije no hahera hohera abo bicanyi. Bababesha bakabashora mu ntambara, bakabashora mu bwicanyi mwihonya bwoko mutateguye mutazi. Nimwisubize ko gashambara mwibuka indahiro mwarahiye n'abatayirahiye bavuye mu ishamba bamenye yuko iyi ntambara ariko baragwana izobahekura. Murakoze. Apotre Benantunga nayo ndagushimiye cyane ndetse nshimira nabwo mwese mwatwumvirije mwari kumwe natwe mukomeze mudukurikira ibiganiro byacu nagahindukira. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mugira mu bawe.